Twongeye kubaramutsa bakozi mwese ba Kangure TV, bakozi mwese ibiganiro by'ubuzima, bakozi mwese aho muri hose ku isi turabaramukije, abandi tubaha mwiriwe mwese bigaterwa naho aherereye ku isi. Uno munsi mu kiganiro cy'ubuzima tuza hamwe tuzanye n'ikiganiro kijanye n'ishano, arico benshi bita SUMU canke ishano, abandi ibihano, ibintu bene uko usanga ari uburozi bakunze guha abantu benshi cyane, ugasanga baragwiriye na cyane muri bino bihugu vya Afrika ndetse na cyane by'umwihariko mu Burundi. Abantu benshi cyane barampamagara hirya no hino ku isi batubaza mbe umwana yari ishano, abandi umuntu yari ishano, SUMU hirya no hino, umuti n'uwaho ibintu byinshi. Ikiganiro cy'ubuheruka cy'ubuzima, abantu bakurikirana ibiganiro vya Kangure TV mwarumvise ndiko ndababarira ukuntu abantu bashobora kwivura ishano bakoresheje ico bita umugombe, na cyane mu buryo bworohereye gose, mu gusekura bakanywa, ubundi bakisiga na cyane kunda ikibazo c'ishano kikaba kiraheze kuko rihira indani rigasha rigatokombera. Uno munsi rero nkaba ngiye kandi kuzana uyundi muti maze igihe mbona ko uriko urafasha abantu cyane ku kintu kijanye n'ishano, worohereye kugira ngo abantu bose n'ababandi usanga bavuga ngo ntibakoresha imiti kama, ngo niko abazungu bababwiye, bamenye neza igihe boroga abana babo canke bonyene bakabaroga uburyo bashobora kwitabaramwo bwihuse kandi bwo hafi, na cyane bakurikije impanuro bahabwa na Kangure TV. Rero raba ukuntu ushobora gukora umuti na cyane express kuko ishano canke SUMU iyo vyavyise umuntu uko rimara iminsi mu mubiri niko rigenda rikonyakonya umubiri, rigakonyakonya umubiri, rikawunyaruza ku buryo budasanzwe. Ico gihe rero bironona ingingo nyinshi z'umubiri, nk'abagabo bobo birabakonya hirya no hino, ugasanga imigongo, imitsi ni kibazo, eka ndetse benshi bikanabafekta canke bikabagirako ingaruka mbi kubijanye no kuzoza barangura amabanga bubatse neza. Iyo rero bivuwe kare, ico gihe umubiri utarononekara, umuntu ntacaba aba ameze neza. Ihe rero uburyo ushobora gukoresha irigi, uyu muti ugira kabiri hamwe na Coca-Cola, na cyane mu kwivura ishano. Raba uko babikora, umuza kumviriza neza uko ngiye kubibabwira, hanyuma muce mushira mu ngiro. Namba ufise umuntu abafise ico kibazo c'ishano, namba warari ishano, namba warari SUMU, uce ubikora uko nyene. Imbere yuko dutangura, eka twibutse babandi bajya no hino bazatubwira ngo ntibazi uko bakora ngo kuyabonesha canke ibikini biki, barebe ijambo s'abonner canke subscribe, bakoze ko ukuboko canke bafyondeko n'agatoki kugira ngo baze bararonka ibiganiro bene ibi biriko bifasha abantu benshi ku isi, nta kiguzi kirekire barenze gusaba canke ngo batange, ahubwo bakagwiza ubumenyi ku buryo n'ababandi usanga bigira ngo batanga amashano ngo bagirente baburiye bazoza bayatanga. Kuko ubu abantu bose ne kwahagurukira ubuntu bw'ubugwara bwose buza kuvyonga akarere bose, umuntu abahagurukire ku buryo usanga abantu bonyene ubwabo bafise ubumenyi bukwiye bwo kwikemurira utubazo utu canke turiya. Rero uko bawukora uno muti, umuti wa mbere nk'uko nababwiye wowe uroroshe, kwari kunywa no gusiga gusa kunda. Ariko uno muti ni kuvuga uragenda ugafata irigi, zamureba aya magi bita y'amapule do village canke izi nkoko bita ngo niz'ikirundi canke kama, izi nyene izo mu vyaro, apandi izi nkoko za mutoyi, izi ngizi za kijambere, oya izi zo mu vyaro. Ufata irigi rimwe ukarimena, ukarikoroga neza, ugashira mu gakombe, ukashuzana na Coca-Cola, ukayugurura, ugakubitamwo, ukavanga neza. Ico gihe rero iyo ugomba ubikore uri umuntu ukuze, ntuja ku kazi canke kw'ishure canke hehe, bisaba ko ubigira nko muri weekend canke uwo munsi ugaca wirirwa ngaho muhira, kugira kuko iyo ubifashe no gukora diara ukavomisa nk'ukwishana byose rikavayo byose ugaca usigara umeze neza. Uca wewe imbere yuko unywa uno muti wibangikanya amata hambavu zawe ushira amata hariya kerekipari, hanyuma ugaca ufata rero ukicara ukanywa. Umaze kunywa ni kuvuga imigari ryo wakoroze ugakorogana na Coca-Cola, uca wihereza byose ubwo nyene rimwe rimwe. Uhejeje nta bindi biba bisigaye, uca wewe
urindira haheze akanya gato utangura kuvomisa gatangura no gucibwamo byose bikavamo. Nuko rero mugire ibihe byiza, abandi namwe iki kiganiro munyeranje mukirungikire abantu bose bashoboka, na cyane cyane umwe wese namufise abantu batanu kabarungikira kuri batanu, abandi uwundi batanu uza gusanga mu mwanya mutoya iyi video canke ino audio igeze ku bantu isinzi bose bakamenya uburyo bashobora kwivura ishano ku buryo bworoshe, kuko ari abantu benshi bigora kuronka ijya miti y'ishamba canke ijya miti y'ivyatsi, ni kuvuga bitewe n'ahantu baba bari mu bisagara canke ahantu kure, cyangwa ugasanga igiti uvuze kirabagoye kuronka, kuko ariho benshi bambwiye ko umugombi wabagoye kuronka bitewe n'ukuntu abari mikeya imera hakeya, ugasanga rero n'abandi bari mu bihugu vyo hanze usanga ibintu vy'ivyatsi bigoye kubaronka canke vy'imiti kama. Ico gihe baca baronka uburyo bworoshe na cyane cyane bwo gukoresha uno muti, kandi uri très efficace kw'ico kibazo. Nuko turabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye, namwe mwebwe mwese mukwiragiza ibiganiro vya Ikanguriro TV kw'isosi kugira ngo bize birafasha abantu benshi cyane. Ukaba uri mushasha ntugende udakoze kuri subscribe maze wiyaboneshe ubandanye nawe uronke izindi fashanyo n'ibiganiro byinshi cyane ku buzima bukwerekeye, na cyane cyane ko abantu tugenda duhura n'intambamyi nyinshi mu buzima, ugasanga urwaye ikibazo ukabura n'iyo ushobora kubariza, abandi bakabura naho bashobora kuronkera ubufasha, kandi cyari ikibazo bashoboye kwikemurira bo nyene mu mwanya muto. Nuko rero mugire ibihe byiza, abandi nabo usanga mukeneye ibindi biganiro cyangwa ubundi bufasha kubijanye n'ibibazo bitandukanye, haba ivyo kurangura amabanga bubatse usanga byaranse, abo usanga byaragoye mu bintu bijanye n'ivyaruka ndetse n'ibindi, abo ni mu mushobora guca musaba ubufasha, na cyane cyane muciye kuri iyo nimero mubona hano kuri iyi video, canke mukareba ibindi biganiro dushikiriza hano kuri Ikanguriro TV kugira ngo biborohere cyane kugenda muza murikemurira ivyo bibazo bishingiye mu ngo, haba ku ruhande rw'abagabo no ku ruhande rw'abakenyezi, na cyane cyane ubusanga bagiye bagira ibibazo ukomengo barabuze iyo babironderera, kandi imiti ibimera ari byinshi Imana yaratanze ingabirano, Imana igaha Uburundi amahirwe kandi ndetse n'isi na cyane cyane Afrika ubutunzi buhambaye bwo kwikorera imiti, na cyane cyane bafatiye ku bimera bihari, ugasanga ubuzima bugenze neza kandi neza cyane, ugasubira kuba muzima gusumba mbere nuko wamye. Nuko turabasezeye mugire ibihe byiza bikurikira, aho tuzorebera kandi ikindi kigwa gikomeye cyane ku bijanye n'ubugwayi, na cyane cyane bukunze guhura n'abadamu ku bintu bijanye no kuma eka ndetse no kubura ico bita amavangingo akwiye, benshi bigiye biterwa n'ubwandu runaka canke runaka n'ingorane runaka. Nuko mugire ibihe byiza, abandi mu nyanyagize kino kiganiro gushika kuri benshi, murakoze, bye bye.